cacu kirafise ingwani mu bijanye n'amafaranga y'agaciro devises kandi iyo ntambamyi y'ibura ry'amadovize ni intambamyi ikomeye mu iterambere ry'igihugu bavyanka bavyemera abarongoye igihugu canke n'abantu bose babitahura ikibazo c'amafaranga y'agaciro ni intambamyi ku gihugu gushika no munsi mu bisanzwe turavye n'amafaranga yava harimo kugwiza iyo dushorera hanze nubwo gushika no munsi kimwe bita balance commerciale igipimo c'ibyo dushorera hanze n'ibyo tugurira hanze mu Burundi nikigira kirega 20% nico bita taux de couverture des importations par les exportations ndagisubiremwo ni igipimo cyo kura bati ibyo dushorera hanze amafaranga dukuramwo dushobora kugura bingahe mu byo dukeneye hanze ibirenga 20% amafaranga cyo kuronka mu byo dushorera hanze exportation atuma tugura 20% ibyo dukeneye ngacuvuga uti none Uburundi foko twemera duhingura ibintu biki c'est une économie ifatiye iracaye ekonomi iri inyuma mu bintu byo duhingura amahingo n'ibyo duhingura ngadukeneye tuvyemere kandi ico ni ikintu hajaze mu gihugu gikenye kiri inyuma ibyo birimo ibindi bihugu vyama bigavye turiko duhingura iki turiko turamplasa gute ibyo dukura hanze byinjira mu gihugu on produit presque rien uravye mu bintu by'amahingura hera ibyo bitoro tubikura hanze imiduga yose iva hanze za ordinateur amatelefone imiti engrais amabien d'équipement impuzu ibirato ibyo kubaka matériaux de construction équipement ménager na ibimwe mu bifungurwa none we wumva ngira nakiri ngira ziva hanze yanakiri daziva hanze ama insecticide ibintu byose produit fito ikintu cyose kiva hanze none iyo ekonomi yacu ihagaze yavuga ko bati bagatima mpembero tukagera tara ngo turikwije turagize gute nawe ntacu hingura ashobora muri kwije tacu hingura uravye uyu musi wahariwe uburimyi twashaka ko turambegura ngo guterera gute mu bijanye n'amafaranga y'agaciro kuba Burundi ngo gubesho n'uburimyi n'ubworozi muri ekonomi ngo iko imagaze ku binyi n'ubworozi kera ibiterwa njabuka amazi ikawa ipampa n'ishayi ubipampa yoyo ntirikivugwa muri raporo yasohotse ya BRB ibiterwa ubutugirako cyavuze ngo principal produit d'exportation ni kawa n'icayi bukebuke n'amabuye y'agaciro doko ubutare nabwo amahera yabwo ubwo burazi kumengo kwinjira mu gihugu vyabaye nk'umugani abari karateza imbere kumbure bariho ugacura none yakawa dufise yo kawa tuvuga tuti niyo dufise ngo valeur ajoutée kuva kiri ukaraba ahi none nico dufise gifise valeur ajoutée ukaraho kigize uriyumvira none twebwe abarundi twiyumvira ipama ryo ryumva ryagira iri kiboneka ama exportation cura abaronika umwimbu genda usubira rokoro yo kwimbura ikawa neza mu Burundi 50 militoni iheruka mu 82 mugabo kavuga ngo ikawa raba kuvuga ngo washize ikawa imbere ikawa gushika no munsi tuyifatire ko niyo iboneka ama exportation bubiro dushorira imbere ugiye ukaramwe bita bwanduru tegeza kugira entretien iyo kawa itaronka umwavu engrais iyo kawa izotera imbere gute iyo kawa ya makampanye yo gupompa no kugira iki atakiba kama de désinsectisation za kera zahora ziba kera hari amakampanye yo gupompa ikawa katikawa ubu nibiba gusubiriza imivyaro ishaje haro dere do imivyaro imyaka 15 ukarabras ishwi haro n'amakaba ashobora kwatuti bashobora kwiga ushobora kubara n'ibiterwa bimwe kugira kubera iyi si yacu ina ntoyi twimbura ibiterwa mbumba rugo bibana na njabuka amazi aba monitere y'abankadikawa kera warona ba monitere di cafe bari
abakurikirana abarimyi b'ikawa, ikawa udapoma, ikawa utawudera imivyaro, ikawa utaha engrais, mugabo ukagumwa ngo ikawa ngo tuko turondera ngo amadovise kwishorera hanze. N'ubu hari amastock yo mu mwaka uheze atashotse no kwishorera nanke twaronse kwishorera hanze, kwishura abarimyi turetse ibyo gicu wasanga n'ubundi ari gito kubahimba bicika umugani. None uwo murimyi iyumvire umurimyi yashoye ikawa kuva mu kwa kabiri, amashuri agira atangure mu kw'icenda atarabona urufaranga, ikawa ijeje no kumuha roveni amashuri agira atangure rentrée scolaire. Bage bate gushora mu kwa kabiri mu bisanzwe premier paiement y'ikawa yaba mu kwa gatanu, iya nyuma yaba mu mpera z'uko munani. Baravuga ngo ariko bagira digitalisation, ngo bagira gute, none abakora isoko canke bagira iki, bariyumvira impact iyo digitalisation y'inyarusa mugire gute. Mugabo uwo murimyi agira aje kwa kideni, aje mu migwazo ya kideni kugira ngo abana kwishuri, yagunyashora ikawa yararushe yarayikore, mugabo akaba atarabona urukuta. Abantu bo kwikubita gashi ico kintu kikava mu nzira, nibo kwikubita gashi iri gikawa n'ujya burimyi nyene, none iri mu murimyi ayihevye rone ikirimwa nande. Ibi vy'amafaranga y'agaciro ivyo dingene bari ko biravunja, erega plus haba réévaluation, plus les exportations sont pénalisées, kuko plus ajya amafaranga aza mu madovise, idolari rirevaluwe amarosette en francs abamaki. Nukuvuga ugiye ukaraba recharge niki ucusanga umengo amaheruza kuruka mu marundi, kuko umunyagihugu uzomuhemba mu marundi, ibintu bikora ngaha mu marundi. La valeur du dollar zero gasaga irirevaluwe irikivura ngene make mu mwanya cumengo utanga uriha amafaranga make, bigaca biba donko bikaba bizana ikibazo. Igihe bigera ku devaluwa gato y'idolari byaratumye abantu ko bararima n'aba rimwe bikawa bashobora guca bahemba kandi neza bivyihuse, kubera wewe wakoze amasharge uburonse recette. Ico nubu ndikiratahuba insio financière inyere zitegura guhemba muri uno mwanya, naye mafaranga yabashira amagaranti donc amabanki. Ikindi ko ingene abagiteri bakorana, hari abagiteri privé, hariho amabanki, hariho na leta, uwo mingu mwese akurukwiye. Donc leta nayo nyene nivabane n'akageso kuko imbera kw'ibintu hariyo yonyene ishobora kubikora. Abantu bagenda bakiyugana ngo nabo muri leta bakafata ingingo batariko barabaza abandi, aba bayiminyi abagiteri privé abakwiye kwico bita synergie d'action, agahanahana ivyiyumviro. Mugasaga muri leta bashinzwe ikawa ibiri mu birone, ariko barabaza serukira abarimyi, ariko barabaza abagiteri privé bashobora gukorana. Nico cotera imbere gute? Ikintu ntuze cafouillage institutionnel ihari, cafouillage institutionnel nukuvuga inzego nyinshi zibirara. Kuva keshera abazumwana bakirundi ngo abahigi benshi bayobeza imbwa. Wewe uzokuma ngo ministère de l'agriculture iraho, odeka iraho, hariho bureau d'études gusa zike muri présidence iraho, bose mwikamba. Odeka yoyo ni acteur ameme tarigirateur, umugasanga kagira wazo mushikana mushaje kuri ibintu bw'urunzi ngo twenye ibyo ngo nibitara ngo baza odeka bureau stratégique kabura. Inzego yo zimaze kuba nyinshi bengo ziri en competition, kuko abahigi benshi bavuga ngo babizimwe niko bica bigenda. Rere zitaziba mbi cyari zikabaza tutavuze n'ibyo ubushakashatsi. Ingaruka rero kubarimi igihe bari kubaragira gute batiba guhebwa niki bizariki, gushaka guheba ikawa ugasanga ntibakibona makarusho, iyo kabisha no guherengetera. Kwibutse keri kawe ingene ya pompe ingene abantu twagira twese turi abana ibipimo bakaza gukata bakagira gute,
ati igiterwa njabuka bazi twese tukacuba tukagisonera mugabo urumva iyo miti none ikabitaja mu miti tagira gute mu bindi bihugu bagira remplacement des plants muri za Ethiopia cyangwa n'ahandi kugira marketing yo kuexporta iyo tare dar exportation hari nk'ikawa yo guhera umwaka uheze itabirashoka n'ibiki impact we warahembye abantu ari nko mwaka uheze ni masse monétaire warungitse muri circulation ifatiye kuko iyo masse monétaire ata contrepartie ya devises iraza ibyo barabyumviye mu minsi yarakira wasako mu kwirwi mu 8 amarosete d'exportation y'ikawa ya mbere yatanguye kugaragara iyo biba bitaraza cya gitoro dukeneye kubura igitoro ngabona ya kawa kwishura iyo masse monétaire ukreye ukarungika mu bantu atakifatiye muri kurahemba none contrepartie yayo badubi izoza ryari igito birica economy kwafata meru kanyagiza mu gihugu nibiki ubuhonye ni inflation dufise ni biciro biragaragara ko ari amafaranga gumanyanyagizwa mu bantu atacafatiye ko tuzorwanya kubisigura umunsi umwe ngene biriko birica igihugu abantu ko bararungwa mu buryo ngo niwe dopima iki nibiki nayo au niveau de l'économie réelle nta na kimwe cyahindutse ahubwo biriko bisubira inyuma investment muri secteur barazi yuko no kugira gisata gitera imbere hama hategeza kujaho aba partenaires étrangers za banki mondiale zandi tugira bateze imbere cyo gisata muguga sanga ama projet mwamwa burizwa mwagira gute nico gitubaje subiye gutera kamo muri leta na cyane abashikiranganje bamwe baburiza nk'ama projet kubera ayo ma projet ataje abahinyungu zabo bwite bakayavuruga bakagira iki ugasanga ama projet aratashuka biramaze gukara henshi tubitohoza tuvyumva muri leta umukuru w'igihugu niki canka abaronwe nibahagabira hari izo ngizo abakade bamwe abashikiranga cyane n'abandi baza kono ni projet canke bakayanka kubera ubwabitaje kubaha inyungu direct ugasanga ibintu biragize babwiye ati bakoresha abahinga bagira ama etude bagire gute bakorere ku bintu by'ivyigwa ugasanga nta bantu nibashaka kubica gusa muri politique duhibi utanjireho naka utagize gute iyo production kwitwara mutabize ngo je ndabirye ndumushikiranga canke ni hehe oya bikontrole n'undi muntu canke nibikisi nemera hano atashobora kuraba inyungu z'igihugu baze baraba abantu ariko barigenza gutyo babateshe bamire nahandi yubuza gusubira inyuma iyo kabiri kigenda gutyo tudashobora tagira gute cyangwa ushobora difficile macagira gute niyo makutarashoka ideja nk'itarashoka utusanga bugigendera takanovera ukwiteba ije amastoke cyangwa nibi utusanga ingendera takanovera waje bahinga ariko bwira ati ikitakaza kanovera none ubwo burimyi twashize imbere biko ibyo mu yagacyo ntumva tukinabivuge ibyo butari bose bari ko amafaranga atawumenye bagiye uravye amafaranga asohoka atinjira mu butari ni kabika twatuba twicara mu gihugu turi kwije n'ibikiri byanyazi ntacyo twimbura nta mahinguriro ntaki umuyaga nk'uwabo urakomera ariko turahambaye emeraho turi hama twikosoreye nk'abarundi twemeraho turi twikosora nujaho igihugu cyane ngo kirahambaye kiragize gutata tuhingura tatuvisa tafikura kora byose ukura hanze uronderaye natuvira ukayabura ukagira ikintu isise kwasa uri gihugu nk'ibi by'iwacu utafise amadovize n'umuntu atagira ratio muhira nawe wende kubikura bikura hanze kandi ugasanga rero n'abantu rero bamwe abo nyene bo hejuru niyo bashaka n'ibintu bikomakomeye imiduga myiza ibiki n'uburyo beza bikatwara nibaza yuko hageze ko abarundi twikosora